mwebwe murabona ko ari just entertainment ariko aragira mu bamwage ko muraba entertainment je bagomba kuyica ngo neresha abantu ntinge gato Maka voilà nivyo by'iwawe abantu rero nka mwebwe nimwe mwari sanse guhaguruka je par exemple ntacarangira nta n'umuntu muri famille aravuga ko mugabo vraiment birambabaza kandi ikindi naco nari nararindiriye ko nzobona ikintu yavuze nzi neza ko ari bubeshi aca aravuga ivyawoze canavuga ati ubu rero uyu mukobwa tugiye kwiruka icyambere mushira umutwe ko abesha ibintu byose azovuga umuntu wese azovuga arabesha bigace kikamukiza ngo ndafasha abagore ngo batewe n'abahabara nagatonyanga mu nyanja nakantu keza wakoze naje kajya nakagushimi ivyo navyo umuntu wese afise visibility yobikora nibisanzwe gusharinga ukavuga ati ni mutabarizo nibisanzwe gupostinga ngo ndana yataye nkaranga muntu nibisanzwe ufise abantu bagukurikirana ivyo nibisanzwe kuko nimwe muri ko muramuroga kuko mwebwe ashira hejuru mwo mukatira mukambwira ati nukuri ko Imana igenze mukamwigira simaka mu mukatira cyangwa umutwe mu block no mwebwe yemera mwebwe aguma aririmba ni mwebwe muri sansa kumwegera mukamuvugisha buke bwe uragwaye mumufashe sino mutamufashije azobagaruka kandi azobabwira nabi kandi muzobibona tujya tubanga twose mwibaza ko ababiki ni kubera yuko mukimutwengera mukimupostingira utuntu ibiki nibiki mugabo umenye ko muzoshikirwa rero maze n'igihe wa muri kuratanga amareso morale mugabo ndakubwiye yuko wowe sinkeneye guha reso morale nk'abandi wowe niko nakubwiye fact Nelly urafise ikibazo ifo ko abantu bagufasha kandi jewe n'ukundi pense volonté ndashaka kugufasha ndimwe muri abo bantu so abantu rero mwigira abagenzi biyo babantu muri commentaire ejo narabahamagaye nababantu mwirirwa muramukoresha ibiganiro kwanza akora iki mukoresha ibiganiro kugira avuga iki akora iki abaje kuvuga iki rero bagira ntamukoresha ibiganiro bagira nta bari mu commentaire bariko baravuga ngo naka ngo eske ngo wabonye dada ngo wabonye vyagize ngo wabonye yagiye ngo bivuze kwiki wabonye naka wabonye ndabakimuze hano mufata gateye mwicara nimwebwe barozi bambe nimwe muri ko muramwica kuko ntimumukunda turabizi mwa muri ko mutwenga ingorane z'uwundi ariko mwebwe abashikire murabibona rero akarorero nama ndiko ndavuga umukobwa wacu umona wadukunda amazimisa mu kubagura mwarabibonye ubu nashikiriye cici tukuvuga yuko bariko mvuze ngo bariko baramufite tafyeta arabona bambeshe mugabo nabo ntabuzamufite tafyeta ibirenge bibaza ngo ntazobashikiye uramufite tafyeta ukamuja ku ruhande ukamwipostingisha uyabuze entertainment yo cihomba kubera iki numu producer mugabo abasore ndirimbo gore Marco Mix iraba umuhe gift mugabo ntumucire mu ijambo uzobugize urumva abuze mwoca muhombiki rero abantu mwako ya gift yimuhe banda muri kivya ama gift abo bantu mwamwe ko muramuhypinga ngo ibiki nibiki nimwebwe mutuma agenda agakora ikiganiro ariko aravuga ngo arafasha abantu kuva ryari umuntu atukana kujya anye ari wa aza agakora ikiganiro muri ko muramubaza ngo mu mico y'ikirundi ngo ese nk'umugore yubatse akora ibiki mu mico y'ikirundi ese umukobwa afite imyaka nk'iya fisi aratukana kujya tukana ese umukobwa afite imyaka nk'iya fisi arinjira mu buzima bw'umuntu akandagaza umuntu abasare ntaco sino vyinjanga ivyo wanyu ngira mwamushaka gukora promotion nawe mugabo hariho abantu basha ego uramenyekana ese abantu bakuzi gute hari ibintu avuga ku muntu hamwe umuntu jewe ndakeneye ntaye muri bamwe bakora avuga bamone mutugiye namwe nce ndabagaruka ko hinga mwe mutubwira basi mwumva gute ese muricara mukaryoherwa ati wi yampaye promotion y'ubuntu wi amvuze naronsa abantu wi uraronka abantu nabo bantu bazameze gute tuza twicara nk'ubu jewe sino babesha harageze gendisha ndavuga ati kandi sharge usanga ujya mugabo mbona atamukunda kubera iki ntimunyatake kubera iki kubera ukuntu aba yabidekivye urafise ubwenge Nelly urafise tana yo gutwenda yo kuvuga n'ibiki byongereza bicuramye n'ibicuruzi kora kazi urafise ibintu byinshi waravuze ko wakoze ku radio wavuze ko wagize format ugura radio yiwawe ntubirata ko ufite umuzungu afise amahera urafise finance urafise ugura radio yiwawe ukore tuzokumviriza none aba bantu biko rataya depression none namwe ndiko nababwiye mwese genda urayo ma commentaire nyimba ne rushaka kuraba hariho video yawe nakoze igeze nibaza kugihumbisha ama likes nta muntu n'umwigeze avuga ngo uramuherenga irije nguramwinjirije no bose bavuga ati aragutuka aragira iki abandi basanze inbox bakanshimira ibiki nibiki
bisigura yuko nabarya ubona akwesha ibiganiro ntishutse kwirondera agakate nabo nyene ndabizi umuhenzi baca basenga bagakora ku kimenyetso ati mana umfashe uno muntu ntizodukwaruzanye bakwigenge numva nkeneye kubirya umugore wa muri kurahaya wo kuri wasakidona umunsi video uzobishira hazi nibaza basi ko abantu bazohumuka basha nimuhaguruke muvuge ko iki mutinye ko ikavuga umuntu mukaca mugenda mukinyegeza ngo sinomwishura ibintu byo kuvuga ngo sindamwisha ngo kwagomba ndamuhaye ngo trend basha nimuyimuhe rimwe bwa rimwe ivyo twabivuze nabadadira fa passe turahagarika gusa twe dusuhuzi dushobora guma twiruka inyuma y'umuntu akuze nka kurya sumwana mugabo igihe cyose tuzobyibuka tuzovuga ifoko muhaguruka sinzi uko mubigenza mu ifoko muhaguruka muvuge kubera iki mwumva yuko muvuze benshi bambara azokora iki bijye bitutavu atukana bijye birofa je bijya mbona ko ari birofa nimba yumva bijya yo bintu kaje ntaco bibwiye bijye ni birofa bariko aravuga hama kandi nuko atajwi rere nka rya umunyamuze mfite bijya nari kubivuga nka kominduru nkemeza abantu ko abesha example narayitanze ku bintu vyahoze yaravuze ko atazoza yahezeyo arabesha raba ubibwire Emi abikuvugire mu juri rere hinge gatonya gohetse kine banzuri imvira uraza kuvuga hinge gatokine murashikira arabesha muntu uri hano no urete hinge gato muntu uri hano ubona ivyo yavuze kuri Darlene ukabihengeshanya ugatangwa kuvuga peut-être dada so ndiko ntanga example kuri ko ari we mbona nga hamwe namona mwihangane murabe barya abantu bose yagera avuga ko mugahengeshanya kuvuga kandi ari jense n'ikibazo gikomeye manzu ingempeze shandavyibagira gikomeye nica exeta queen teka manzu reke abantu muramubona mugahengeshanya ubuzima bw'abandi ngo eske yavuze ivyo jewe ndi hano mpagarara mvuga yuko arabesha nyimba atabesha ni uguye live ampinyuze avuge ivyo yavuze kuri Ozi aho yabikuye sabagenzi ngo avuge ngo ariko agira bezo ntugira bezo n'umuntu wanga arabesha Nelly urabesha ibintu byose wavuze nakayivye imodoka nakayigize biki urabesha rero ndabinginze muhaguruke n'abazovuga umviriza dadi ari hano jewe ndi hano bajinisi bari hano nuri wenyene tuzohaguruka tuvuga ati hora ivyo uri kuravuga bikuyehe hama je twakubwiye ko dukeneye gufasha si ukeneye vraiment gutonde kuzangwa ku murongo ntudusazire nabi please hama je ama video ndiko ndakora ntanzigirimwo n'ukuri ndiko shaka uhinduke ntituriko turakwinginga mugabo uhinduke kandi jewe ashavuze ko ya live vuga bijya bufuti ikibazo n'abantu bavuga ntituba tuzi ko ari by'ukuri cyane nimwe mukwiye kuza muravuga mukavuga ati basha arambesheye niba wisiguye urabivuga hama natwe tugafata defense niko bimeze niko bitegezo hategezo ko nk'umuntu avuga ntidushobora gutose kumureka ngo yigire akaraye kaje ngo yamari ko ararura abantu ajejwe iki mu gihugu n'igiki kumuvuza acavuga ngo tuzi igihugu ajejwe iki atanga amategeko nkandi. Thank you, Shamon. Ajejwiki nabajije abastari mwa muri ko muramufite tafite ko yama ariko arabatuka la fois passée narabivuze je naragiye kuri live yiwe nari nkiye mu followinga nsanga ariko aratuka bface ngo mvira muri commentaire amutuka ngo mishenze pardon narice ndavuga ati uwo ni bface none n'abastari twemera ukiraho nyine kuri ako kantu ka bface ukuntu umuntu ashobora kugutuka kujya ufise izina nkarijya mugabo kacumbira ngo yagiye muri usiku wa Nelly ati narumyiwe usanga arashaka kwirabira ingidi z'imifuko y'isima nibisanzwe bwoba gusa shaka kuri umuntu akuze ugatukwa n'akantu kagakecu nkakajya anyu kacugenda umwikurutisha ko abantu batabazi ari abantu batari imenye genius nawe ndiko ndavuga ibintu uzine urugamba turimwo uzine abantu badutukira hamwe bagutuka we no muzi yo tukajewe ejo Goreta gachavuga ngo cyo ubango twebwe nabasavye ijambo yasavye ijambo reka jewe rero naresavye kandi nararyamanye kwa Genius ndaryamanye Genius c'est mon petit frère Genius yo uyu muntu none acha umuntu muzima no kugitwa mukize umuntu yuwe uwo nyene agenda atuka abantu
iyo adatutse ubona muvuge mw'izina kuko ntawe uriko aramwamamaza asanzwe yariyamamaje mu busutwa bwiwe ntaziwe dupfa mvuze je namwita mami wata ijambo mbere bigenda gute okay basi okay je nasireka tume ijambo Queen avuge amagenda avuga mu nyuma ko Queen ashakiragira ibyo ashaka kuvuga tuguha iminota ingahe Queen ntumpe iminota kuko nta wundi wahaye iminota nawe ntukamparure ndakwiyama umva ndakubwira isanzure basi isanzure mugabo turandetse bakomye sivyo ureke mvuge niwumva mvuze ikintu mugabo nitwarwa turakomotinga ubimenye mva ko nawe nyene none abandi ntibakuriye ko atari igitanda gihari ari inzira rero mvuge isanzure vuga shushu gore ni icyo mvuga ntikigutsitaze ko ngiye kuvuga ikintu jewe uko numva ibintu ko bimeze sivyo ntibigutsitaze ico uza kumva udakunze umbwira ati Queen iki kintu ariko sindagikunze nukivuze nzama twumvikane peut-être ndakubwiye pardon sivyo sishaka ko twopfubutsa cyangwa gushwana yes ibi bintu vya Nelly natwe ubu murabihagurukiye ico mbona jewe murabihagurukiye cyane kubera yabazungurutse mwese kama is a bitch twebwe yaraduhagurukiye muri ngaho ntaco mwigeze muvuga ntimwigeze muhaguruka jewe yarahagurutse arambeshera ibintu atanazi ndasaba preuve aravuga ngo arayifise ngo barafise n'amavideo bafise ntayo bigeze berekana jewe nari mfise kuja gukora dote naraguze n'itike sinagiye mu Burundi nta kintu kibabaje nk'ico ntimwigeze muvuga rero shaye uyu munsi bigeze kuri mwebwe hari ikintu Imana iri kurabereka niba tumamanda baramvugiye vraiment yes ego vraiment niyo ni benshi baramvugiye mugabo bagahita Dadi wizo Queen akora vaga amadosiye ne kwanza iyo mvugo yo kuvuga ati ngo yatuzungurutse atuzunga twageze dukora yazungurutse nande yazungurutse yakoranye nande ndavuga murindire oya mbwa iyo mvugo yangu yatuzungurutse twe atuzunga yazungurutse kubera aba bagoreti bose bari kuri imihanda kandi bose twara abo bose nitubazi turabafollowinga gusa so ikintu kimwe nta bucuti na moto okay nimuvuge oya vuga gusa nawe rabi imvugo uri kurakoresha yaratuzungurutse nitumuzi ndiko ndavuga nibinyendi ko ibigo tubamwo ntarabishikamwe no televiziyo nabibona Marco tubeke isanzwe okay merci sivyo kagohayeti impamvu ndabivuze no kubera gohayeti jama live yawe naraja ko turazina sukuvuga kutanze kandi ibintu Nelly natwe yankoreye mwese mwarabyumvise ariko nta numwe yigeze akora na commentaire sivyo kandi murazi ko yagize nabi rero uyu munsi naho bikugezeho muriko muravuga ngo abantu bavuge sivyo rero iki kintu ni Imana ibishaka kutwereka tuzore twiga gufashanya ubonye umuntu uwo ari we wese uzi arenganijwe haguruka nawe muhijwe kugira ngo nawe afashwe shayi si ibintu byanyoheye cyane kubona je ntashobora kuja muri dote wanje nukuri si ibintu byanyoheye gose ariko it's okay kandi ego nabise ko Nelly natwe kubera ibintu bambwiye ukuntu ameze abantu agira nte baravuga ati nta kintu yo gukora mugabo ko ntavuga bashobora gufunga bakakwentero like Queen uretse ko abantu bakubashe uri batsike ibyo biganiro biko birinteresse babantu Marco mureke kwinaheza urumva barashobora gufunga bakakwenteroja peut-être bagasanga nta konsufise bakakurekura mugabo bagufunze Jesi ndafunga sinkeneye kuja kurinda gufungwa sivyo mbega bankuye nko muri dote mu rubanza ndi mu bantu bagaca bankura ngaho ico kimwaro nico wumva ko nari nkeneye kuja kuyerekana gutanga mu muryango nibiki kubabaza umuryango wanje no so vomyo yuko nari kubireka hanyuma nkabikora a distance ntibiryoshe
muga mwese mwari mubizi ko Nelly abesha Nelly akora ibintu ahubutse nta numwigeze avuga uyu munsi rero birabageze ko muriko muraza ngo abantu ngo bavuge it's okay chérie entre temps sindikunda gutwenga sindikunda kuvuga ukwa gusa ndashaka kubwira umenye ko nejo we tuvyigireho n'ikintu Imana biriko iratwereka twige gufashanya umuntu nawe utamukunda ariko yarenganijwe tanga ijwi ry'iwawe kugira ngo nawe mutabare sivyo Nelly ntashobotse twese turamuzi ariko iyo akoreye akantu umundi muntu naho butamuzi tanga iryo jwi ry'iwawe rifashe kubera si umuntu mwiza ntuzorindire ngo bikugereho hama ngo ucuvuga nico kintu jewe vraiment ashaka kuvuga sivyo ko Nelly sinari ndamuzi ntitwavugana mugana je numva anyaduka kandi ukuntu yaje kumvuga muraza aho vyavuye nta na kimwe mutazi sivyo gashusho rero twige gutabarana ndashaka kwishura yego okay merci kwanza rectification jewe ntaco yankoreye kuvuga ngo nashikiriwe gute yankoreye iki nta na kimwe bambwiye ngo yamanza ngo barakubwiye warabibonye ntavyo wabonye swati jewe nyamba uhora uvuga ngo uhora ubona ku ma live yanje ivyo bintu vy'utugwi ngo nkundana urabizi ko ntavyo ngira hama kandi wewe n'abandi ntokwirwa ndamansiona murabizi ibintu mwamutugirira hano muri famille turabazi muratukana no munsi mukavumburana mukagira iki tukagerageza guboha mukagira iki ejo ntimurarondeye muja kwiyungira muhagaruka mudutwenga muduca ibirofa rero sinzi ko wibaza yuko jewe akazi kanje aho kuguma ndefanda abantu muriko murakwega ingorane iyo ugiye gukora mu muriro urasha niko bimeze mugabo amakara mbonye aje kumeneka ko yagufasha mugabo wogiye kuyayora ukayisuka ko urasha mwari kuntabara manjureke twari gutabara kijyagiye wari gukora ibiki wari mu madrama mwari mu bintu ushakiki naka none je gorete nari kuvuga benshi baramvugiye vraiment none kuri kurasha uri kuravuga nta wakuvugiye dadi wizera muvugiye dadi wizera none nyamba barakuvugiye mama ndawe yarakoze n'amavideo ego mwaramvugiye benshi cyane mwarampaga ikibazo cyawe ni icyahe rero ndi kuvuga mwebwe gorete mutse mugenda muranyika murahora muraba mama bagenzi banje manjure ikintu kimwe jeni ati jeni urampoza jewe ngo ndahora muga dadi wize navuga dadi wize wagize introduction nziza mu ntango twaje mu kiganiro cy'iwawe uvuga ibintu vyiza aba bana bizakurangira babikubesheye twayakwitiriye kuko ivyo watanguje naho bigeze byamaze kuba ibintu biri totalement différent dadi wize ndabeshe yes okay mugabe ikintu kimwe mugabo ikindi kintu abantu babwira igihe dadi wize ngira nko mu mwaka uheze muri Novembre batangura kwiyamiriza rino sema barakoze kampanye baramwiyamiza ukuntu yaratanguye kwadukira abantu kuri TikTok ndaja ngaho onye igihe ariko aravuga ozi ndamwataka ibintu biratuza hama abantu bamwe muri twebwe bafata side yo kumuvugira ikibabaje nuko hariho n'abamwe muri twebwe ngahanye birirwa ngahanye bavuga ko ngo bababazwa ngo n'ivyo akora bagiye gushigikira abantu bariko baramushigikira abantu muvuga yuko mwanka ivyo akora ariko mukagenda mukabirayikinga mugatapota mukanasharinga hamejeje ubundi ibintu vyamara kubahindukira mukaca muvuga ngo abantu ntibabavugira none nka jewe nzoza kukuvugira gute narabonye mu gihe yari karatuka undi muntu wewe wari uriyo uri kuratapota utwenga ushira amahemo utwenga unasharinga
ntabwo ndaja kuri live ya Ntuco. Amango kubera uyo munsi amango kubera uyo munsi ushikirwe ushaka ngo kine hasi cyangwa goreti cyangwa Daddy Wiz cyangwa I don't Makomix even follow her. ngo baduze ijwi ryabo bakubwire wewe Oya subire nsome. Okay, none ngiye example ya hafi. Okay, none uko Daddy Wiz abibagije none naci citumuvugire. Oya mugabe baho. Jewe jinasi twiga. Nibuka kaka jewe umuntu wese azovuganira inaziruka nawe guhera hasi gushika hejuru. Ndasavye umunota mvuge ikindi cyanyuma cyo ndababisajeyo. Oya goreti ihangana nta na kimwe. Ibi bintu byo gufatira hejuru cyangwa dusamire hejuru ngo naka cyangwa ngo naka bafite ibibazo ngo tugende gusopotinga ntibirimwo. Nivyo bambwira ngo wowe nguri njyajya ngo nta na hamwe uhagaze. Jewe ufitanye ikibazo na Genius umenye ko je Genius tugifitanye. Nimba ugifitanye na Cici je nitugifitanye ko Cici ntawe nzi nta nunzi tugira mbona. Umuntu wari we wese muze muramenye ngene mugiranira razo canke muvutanira ubwo telefone bwanyu mwamwandikiranira ariko papa yake nawe sasa shikadabu zako none naje telefone tega telefone frigo sajem wewe shikadabu zako nakwambisha kweli shikadabu zako Yaremye Markomix shikadabu zako ama telefone dufise yogura parcelle yogura n'inzu abantu benshi lakini sasa rero niwimenyere kuri ugo gwego ubu telefone ndashobora kuvuga icyanyuma ubukene bwo muri Amerika bere bwamaze kugira ibyo n'ibituraho nta munagurira inzu nta munarihira inzu none mujye wangu telefone muri ngabo ufite telefone inde muri twe iyo ni imimenyerano ubwo telefone agatelefone akiwawe dufite amatelefone naho kiwawe ndetse n'ifoto nk'iyakaranga muntu twayibonye nta kibazo urumva rero Marco tamuri frigo yamaze kuvyigo tamuri frigo iyi foto nk'iyakaranga muntu nk'ibiri amatwi abirabone. Okay, so guys goreti yasabye ijambo rya message ko negato Abipro nimba warangiye sinzi ko twasubiza ijambo goreti kuko poze ngo mbinahera asubire oya Marco baramushavuje cyane urumva yatumwe goreti amatwe twibaza none ntibambwiye ngo ndishaka ko twimenyereye none watatero no munyenga kari ngaha Loki oya ni brage me oya ntubizi no abi pari mukuru wanje ariko oya Marco ngaha umuntu yovuga ngo naka yogora okay nashaka kuvuga uzura ibigore vyiza usabe Marco pardon gato merci urumva nashaka kuvuga Queen cyangwa n'abandi mwoca mutanguzana histoire zanyu ngo jewe yarangize bashatse ko tuvuga en general si yagukoreye wumva yuko yagushavuze bikugeza ahantu deja izo témoignages nizo dukeneye z'abantu bagwaye depression cyangwa z'abantu babuze ikintu kanaka kubera kubera amajambo yavuze ni mwebwe dukeneye kugira bidufashe mugabo goreti cyo nakubwira ko ndiko ndavuga kandi ndiko ndavuga Queen kandi ko ndabwira na goreti Queen afite agahinda karenza ko ufise okay urubanza rwiwe ntiyarugiyeko umwe ngo Queen gusa aragorana aravugira amajambo hejuru kandi yari yabitse impeta okay ndashaka kubandanya okay yarababaye rero nivyo ndiko ndakubwira Queen yarababaye dada yavuze hano ko yamuteye gahinda woga kuye winge gato ni murindire goreta banzaheze please
ndatewe turavanga ibintu rero ivyo ndiko ndababwira mwebwe murabibona ko ari juste inkoze we n'agahinda mfise sha Queen oje mwebwe murabona ko ari juste entertainment ariko aragira mu wamwage ko muraba entertainment je bagomba kuyica ngo narisha abantu ntinge gato Maka voilà nivyo vy'iwawe abantu rero nka mwebwe nimwe mwari sanse guhaguruka jewe par exemple ntacarangira nta n'umuntu muri famille aravugako umugabo vraiment birambabaza kandi ikindi naco nari nararindiriye ko nzobona ikintu yavuze nzi neza ko ari bubeshi aca aravuga ivyahoze aca navuga ati ubu rero uyu mukobwa tugiye kwiruka icambere mushira umutwe ko abesha ibintu byose azovuga umuntu wese azovuga arabesha bigaca kikamukiza ngo ndafasha abagore ngo batewe n'abahabara nagatonyanga mu nyanja nakantu keza wakoze naje kajya nakagushimi ivyo navyo umuntu wese afise visibility yobikora nibisanzwe gusharinga ukavuga ati ni mutabarizo nibisanzwe gupostinga ngo ndana yataye nkaranga muntu nibisanzwe ufise abantu bagukurikirana ivyo nibisanzwe mugabo bijya ukora hari abantu uri kwica imitima hariho kazoza keje uri kuronona rero twabisubiramo tugwa tubivuga turashaka gufasha ntibizohere bidasoza mugabo apa yukwemera ubufasha bwacu turashaka kuhagarika uvyanka canke uvyemera harageze kuhagarika niko bimeze hama namwe nimureke kuvuga ngo yungu yaragize iki jewe histoire ya Cici canke n'abandi ni kubaha ikigwa bajya mu muhamagara mu mwinshi bigano mubaza mukabura n'ivyo mubaza ngo mukamubaza ubuzima bw'abandi namwebwe mumenye yuko to utari muzoshikirwa kandi mwebwe rero umushikiriwe ntimuze muze kutuzana ko urofa kuko nimwe muri ko muramuroga kuko mwebwe ashira hejuru mwo mukatira mukambwira ati nukuri ko Imana igenze mukamwigira simaka mukatira cyangwa umutuke mu block no mwebwe yemera mwebwe aguma aririmba ni mwebwe muri sansa kumwegera mukamuvugisha bukebwe uragwaye mumufashe sino mutamufashije azobagaruka kandi azobabwira nabi kandi muzobibona tujya tubanga twose mwibaza ko ababiki ni kubera yuko mukimutwengera mukimupostingira utuntu ibiki nibiki mugabo mumenye ko muzoshikirwa rero